navyakiriye ariko ngashimira Imana uko umukino warangiye atamvune yabaye hagati ya ekipe zibiri. Felicitation ku bareo. Asumani n'umukino wari wateguye cyane, biragaragara agacupa karimo ubuki, akajerekani k'amazi, tangawizi. Nirihe banga mbere y'umukino kubera icyuza n'ibyo bintu? Icyambere ijwi, kubera ugira ijwi ni discipline. Uramenya ibintu bituma ijwi rishika kure. Tangawizi ni ijwi, ni ikintu gituma umererwa neza. Habuze umuneke na urangije utuma unyerera. Amazi ujya mwuka nkoresha energy mba natakaje n'aya mazi. Ubuki naho bufasha tangawizi nikubabe ariko iguma unyerera, n'ibintu nabimenyereye imyaka kuva ndi muto. Ikigero kingana gute mbere y'umukino nk'uyu nguyu, by'umwihariko umukino uba wavuze cyane? Bwa yuko ndaruhuka irarangira, nibaza yuko wamubona kitumara Tupac amutu utundi ducupa nka 4-5 ucusa nimba ari 5 urumva yuko ni 7 litre n'ibintu, ariko je simba nzi uko ndayanyoye. Urabona kwinda ikiri yahindiye, simba nzi amazi uko yarangiye kubera energy banakoresheje. Ubuki ni bukeya kubera sigiza kunywa ubuki bwinshi, ni buki gusanywa n'ikiyiko mu gice cya mbere no muri mita no kurangira, niyo mpamvu wumva ijwi ryagarutse. Reka nkugarure ku mukino, by'umwihariko n'umukino wari wavuze cyane, n'umukino impande zombi zasaga nkaho ziteguye. Ikipe ya APR FC igaruye abanyamahanga nyuma y'imyaka 11. Wowe kuri wowe mbere na mbere wabonye gute ikipe yacu? Ikipe yacu ni ikipe nziza, kera dukina ariko agakosa twagize nta muntu adafise ikosa, twabuze amahirwe gusa. Urabona ko twaronse amaokaziyo menshi ariko ntitwayabyaje umusaruro. Novuga yuko ariko mu rusangi twiye ekipe imeze neza, ariko mukumenya ni giki kuri atake dukeneye. Ataka ananiwe, mediane iraruha, defense karuha, na gardien ijya morale yo kuba gutuma bakinyisha iragabanura. Ni byiza za okaziyo twakiniye ni kumenya kocha. Kwanza je ndaryohewe kora imikino twakinye, ni byiza kumenya niye yari ikosa yari kuri ataki yama okaziyo twananiwe, no kumenya eske umuntu ananiwe 2-3 kora iki tutomuhunda amahirwe. Turabe yuko nawe yokora changement. Ni byiza kugira changement hakiri kare aho guteba kugira changement, ariko mu rusangi ekipe ni nziza. Udukosa ni byiza kandi twabonyaho tugiye gukosora hakiri kare, shampiyona itaratangura, tutaragenda mu mikino ya Champions League. Imikino igera kuri 3 APR imaze gukina 2 ya gicuti, by'umwihariko y'abafana benshi babonye harimo Mukura ndetse na no yatsinze Marine 3-0. Muri make uvuze aho ikibazo kiri kuri ba rutahizamu. Kumenya eske dans iyo occasion ni byiza hajya nyene menye yuko iyo occasion ni occasion ni kwijyaza umusaruro. Nakuvuga ndananiwoya umenye yuko ekipe yape ni ekipe ni turi inare na mifini bagira ni mu bikoko inare na mifini gira. Menya yuko barama okaziyo, eske umupira uvuye ari inyuma, wewe wawusavye bawugwaye neza. Ni byiza kubyaza umusaruro. Ndazi yuko babibonye nabo bagiye n'abantu bakuze baje kubera barondere ubuzima, natwe tukeneye ko badushimisha okaziyo igitsinda. Ntabwo bigutera, by'umwihariko nyuma y'ibyo byose umaze kubona mu mikino mike ikipe ya APR imaze gukina ku bakinnyi bashyashya nka Swadi na Cyaki? Icyambere kwanza sinobura kubabara kubera igikombe abareyo bagitwara, ariko kuri jewe ni byiza kocha abone ni hehe uko tugiye gutangura shampiyona n'imikino ya Champions League, ni hehe akira amakosa atake niho tugikeneye kumenya okaziyo B. Kubera turaniwe, mediane iraruha, defense iraruha, gardien nawe
ni byiza tumenye yuko ligne d'attaque yose mumenye yuko dukeneye ibitsindo. Ni byiza exercice nyinshi azikoreshe cyane kuri attaque. Kuri jewe byari byiza kumenya ni twokosora taragenda muri Champions League. Nube butumwa kuri ku bafana bagenzi bawe muri rusange ndetse na message bagiye uzigarukaho by'umwihariko ku ikipe ya APR icyo wifuza muri rusange, message muri rusange uhereye ku bafana. Ni byiza no babwira yuko nibihebure ekipe ni yacu, ekipe iradukeneye, nibacika intege, ahubwo ni byiza kumenya amakosa twagize mu kibuga. Twebwe ni kurushiriza kuba benshi kubera tubafane, ndazi ko bazodushimisha, ibikombe bisigaye ni byacu. Jesse ishobora gucika intege, ahubwo no babwira mumenye ko Imana iri kumwe natwe kandi imbere ni heza. Thank you.